Ndabaramukije ndabipfuriza n'ikaze mu kiganiro tugiye kubana uno musi. Uno musi tugiye kurabira hamwe kw'ikoreshwa rya drone mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse no ku buzima bw'abenegihugu hamwe no ku mutekano, ndetse tunarabire hamwe no kw'iterambere rusangi. Mbega drone ije kubafasha iki? Kandi nkongera nkakwibutsa ko drone atari ibikoresho vyo gufata amashusho nk'uko dusanzwe tubimenyereye nko mu mavideo z'amafilime canke z'indirimbo n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, ahubwo ko drone ari iterambere ku gihugu kiba carayiguze. Hama kino kiganiro tukaba tugiye kurabira hamwe ibi bintu bitanu bikurikira: amateka, ubuzima bw'abenegihugu, umutekano, ibidukikije hamwe n'ejo hazaza. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite, nk'ibisanzwe ndaguhaye ikaze. Wewe utarakora subscribe ndakwinginze ukore subscribe, ukore like, comment hamwe na share kugira ngo tuzakomeze kubana no mu bindi biganiro byose bizaba bikurikira. Ubwo rero ndaguhaye ikaze kuko ikintu coco ca gatanu ari naco ca nyuma kiza kuba gitangaje canke uraza kucumva nawe ubeho ufise amatsiko yo kumenya drone koko ije gufasha iki kw'iterambere ry'igihugu. Ubwo rero ndakwinginze ntuze gucira video hagati tutarayimara kugira ngo uwumve ico ca gatanu ico arico. Ndongeye kuguha ikaze. Twaje rero n'ica mbere arico amateka ya drone canke n'ayahe mateka azoba hari ku gihugu c'u Rwanda nko ku benegihugu batanguye gukoresha drone. Mbega ni abanyagihugu bazungukira canke ni hehe bazohombera? Twaje kuva mu 2016 u Rwanda cabaye igihugu ca mbere gikoresha drone mu kugeza imiti canke amaraso mu bitaro, ku mavuriro canke ahandi hose hagiye hatandukanye. Ndakwibutsa ko arico gihugu cabaye ca mbere muri Afrika gikoresha drone muri ubwo buryo. Bivugwa ko uwo mugambi wahereye i Muhanga urakwira ni Kanyonza ndetse urakwira n'ahandi hose, ku buryo uno munsi ushobora kuba warakwiye mu gihugu cyose. Inyungu yavyo rero ni kugabanya umwanya vyahora bitwara kugira ngo amaraso ashikire abari kure, nko mu gihe yoba ava mu gisagara akaja nko mu misozi, urumva vyaca vyoroha. Tugiye kw'ico ucubona ko ataruhombo ruri ku gihugu canke ku benegihugu, ahubwo ari inyungu kuri bo. Ubwo u Rwanda ruca rubona izina nk'ikiraro c'ikoranabuhanga muri Afrika yose ahiva ikagera. Ikigira kabiri ni ubuzima hamwe n'ubuvuzi ku bijanye na drone. Izo drone za ziripine zimaze gukora ingendo amamiliyoni n'amamiliyoni zijanye iyo miti canke amaraso ku bitaro canke ku mavuriro agiye atandukanye nko mu gihugu c'u Rwanda, kandi ziranafasha cane mu gihe c'ingorane. Nk'akarorero mu gihe ca COVID-19 zarakoreshejwe mu gutwara imiti canke ibikoresho kugira ngo bashobore gukingira abantu hakiri kare. Nk'uko hari n'umugwayi yemeza ko drone ari nziza kuko ari igihe zamurokoye aho atarabona uko vyari kugenda, kuko zashikanye imiti ku gihe aho yararemvye bituma asubira kuba muzima. Ariko ku kijanye n'ingaruka ngaha ku buzima ni gukingira ubuzima, ariko nanone kugira ubushobozi buke mu bijanye n'ubwikorezi. Ica gatatu, umutekano n'intwaro z'igihugu. Umwaka w'2024 u Rwanda rwaguze systeme ya anti-drone aribwo bw'ubu Sky and CRT na CRT ziva muri Polonye.
Izo systeme zigashobora gukoreshwa mu gukurikirana izo drone mu kumenya umutekano canke zidahungabanya ibidukikije. Mu mwaka w'2025 ico gihe polisi yatangaje ko vyoroshe cane iyo bariko barakoresha drone mu gukurikirana umuhanda canke ivyaha bibera mu mabarabara. Uruhara rwazo ni gucunga imbibe, gukumira iterabwoba hamwe no gukurikirana amakamyo canke imodoka zisanzwe. Ica kane tugiye kurabira hamwe ni kurwanya ivyaha hamwe n'ibidukikije. Ubufatanye bwa RIB n'ikigo c'ibidukikije REMA mu gukoresha drone aho zifashishwa mu gukumira kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe hamwe no gucunga amashamba ndetse no kutihagira amashamba canke ubutaka bwa leta. Kandi drone zirifashishwa mu gufata amakuru ku bidukikije muri ako kanya, nukuvuga zirafasha mu kurondera amakuru vyihuse cane. Ivyo rero bikerekana ko drone atari ibikoresho vy'intambara canke gufata amasanamu nk'uko benshi bavyita, ariko akaba ari ibikoresho bidufasha no gukingira ibidukikije. Hama ukaba utarakora subscribe uri mushasha, ndakwinginze ngo ukore subscribe imbere yuko dutandukira n'ikintu ca gatanu arico kiza kugutangaza. Banza ukore subscribe, ukore like, comment and share. Ndabahaye ikaze. Twagiye rero ni ca gatanu, ni ejo hazaza kwikoreshwa rya drone mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Umushinga wo kubaka Drone Operation Center ihuye n'ingero y'umushinga w'amafaranga angana n'imiliyari 13 z'amafaranga y'amanyarwanda. Iyo Drone Operation Center izoba ahantu h'akarorero muri Afrika ku bijanye no gucukumbura canke no kwiga ibijanye na drone. Inyungu rero ni kwihaza canke kuzuza ibikoresho bimwe bikomakomeye ku buryo bishobora gutanga ubumenyi ku banyeshuri bazoba bigaho, abanyarwanda cane cane kuko ari co gihugu kizoba kirimwo iryo shure ndetse no mu karere kose nk'ibisanzwe. Hama bakavuga ko umugambi bafise ari uko u Rwanda bashaka ko ruba isoko ryo gukora amadrone muri Afrika yose. Nagira mwibutse utari bwakore subscribe, ukore subscribe ndetse like, comment and share. Hama uwo mwari kumwe ni wa muhungu wanyu Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe. Iyi ni Charite Media. Wewe utari bwakore subscribe, ndakwinginze ngo uyikore. Hama nawe wayikoze, ndakwibutse kuri umuntu w'agaciro kandi gakomeye cyane. Ndanakwibutsa kuraba ibiganiro, ukibuka no gusharinga, ugakora na commentaire kugira ngo dukomeze guteza imbere ino channel yacu ariyo yanyu. Murakoze, ndabahaye agawani.